Guhera ejo itariki 1 y'ukwezi kwa kane twatanguje imigambi ibiri. Umugambi umwe n'umugambi wo gusuzuma isaha abakozi bashikira ku kazi, ingene bashobora gusohoka bava mu maserivisi baja ahandi n'isaha batahirako, dukoresheje akamashini kerekana ivyo vyose umuntu ashirako igikumu, kakandika aho ashikiye, asohotse kakandika, atashe kakandika. Ni umugambi twibaza ko uzoza gufasha cane kugira abakozi baje ku kivi koko bakore, hanyuma dushike ku mwimbu ushimishije. Ariko uwo mugambi twaciye tuwuherekeza n'uwundi, tuwushirako n'uwundi twibaza woza kuwushigikira, kubera twasanze mu bisanzwe akazi ka leta, abakozi ba leta bacikwa cane ku kazi, bagatangura amasaha arenze kandi bakanataha kare bivuye ku mabisi, gutonda mu mabisi mu gatondo bakazibura. Ingingo yose yoza ituganisha idutumbereza kuri ya mbonakazoza y'igihugu y'ibihumbi 2040, igihugu cifashe, 2060, igihugu giteye imbere. Ivyo navyo ntidushobora kuzobishikako abakozi batari ku kivi. Rero uyu mugambi dutanguje ni uwo guhamagarira abakozi bose ba leta n'abakozi bose bikorera utwabo kugira bamenye yuko igikuru muri iyo mbono, igikuru kizotuma iyo mbonakazoza ija mu ngiro ni ibikorwa. Ibikorwa navyo bikorwa ku mwanya, ibikorwa bidakozwe ku mwanya si ibikorwa. Rero duhamagariye abakozi bose b'Uburundi, abakoresha bose b'Uburundi ko ico cose coza giteza imbere akazi bociyumvira, kugira iyo mbonakazoza tuyishikeko. Hanyuma murashobora kumbaza muti ingaruka y'ibi bintu niyihe? Ni ingaruka nziza cane kuko ibi igihugu citeze haba mu mwimbu haba hehe bizova ko abakozi bakoze, kandi abakozi bakoze umwimbu uzogwira. Umwimbu ugwiriye n'abakozi bazokongerwa imishahara. Kwidoga hehe vyahora vyitwa nuko canke vyari bibangamiwe nuko abakozi bataba bari ku kivi. Ubu rero tugiye gushiramwo inguvu nyinshi duhereye muri ubushikiranganji turongoye, mugabo dutera n'akamo ubundi bushikiranganji bwose kugira imigambi nk'iyi ije mu ngiro ku neza y'igihugu, ku neza y'abakozi, ku neza y'urwaruka turiko turibaruka, kuko ibikorwa turiko turakora uno musi ni ibikorwa biteza imbere igihugu, ariko bitegura n'akazoza keza k'abarundi, k'abana bazovuka ejo. Abana bato ba hano musi duhamagariwe kubategurira akazoza. Mu bitevye mwaho mwari kubona ngene bari bafise akanyamuneza kenshi bariko baruruka, ariko naho mwoca mu maserivisi muza gusanga banezerewe cane.